niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, mwebwe Barundi namwe banyamahanga mwumva ikirundi c'Abarundi, ndabahaye mwaramutse, ndabahaye mwiriwe. Uno musi ni igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ruheshi mu 2023. Murumva ahantu ndi hariho n'indege ziriko ziragenda, hari ku ruzi ni hehe, ariko urumva ntaco, reka tugire ikiganiro. Nagomba ndabasabe rero muze twizerane twizanye ikirundi c'Abarundi. Uno musi dufise umusi mukuru, yego ni tariki imwe ruheshi mu 2023, mugabo cane cane uno musi twibuka imyaka 3 iheze ntanguye ikiganiro YouTube. Ikiganiro cyo kuri YouTube citwa ikirundi c'Abarundi nagitanguye itariki 20 z'ukwezi kwa Rusama mu 2020. None aho hari habaye iki? Neza na neza jewe kuri YouTube niyandikishije mu 2019, mugabo sinashotse nkoreraho ibintu, nabanje kurorera kubera wamenga sindaronka ibintu ndahakorera. Ibintu rero nagiye kuhakorera rero ni ibi by'ikirundi c'Abarundi ndiko ndagushikiriza, nkaba nabitanguye neza na neza igenekezo rya 20 ukwezi kwa Rusama mu 2020. Niho rero natangura ikirundi c'Abarundi. Ikirundi c'Abarundi rero imbere yo kugitangura, imbere yo kubwira ibintu, reka mbanze mvuze umuduri gatoyi wumve twigine imyaka 3 irangutse jewe ntunganya ikirundi c'Abarundi co kuri YouTube. Hinge twumvirize umuduri gatoyi. Aho rero nariko ndabavugiriza umuduri no kuvuga ndababwira nti umwaka mwiza, imyaka myiza ahubwo ni 3, kuko kuva mu 2020 gushika mu 2021, hama turaja mu 2022, hama turaja mu 2023, ubu naho twatanga uyundi mwaka ushira 2024. Ubu rero none aho habaye iki mu gutangura ikirundi c'Abarundi? Jewe nigisha igifaransa umwaka w'12 kwishure ryitwa Collège Catholique Samuel Genet, niho nigisha igifaransa. Hanyuma nigisha igifaransa rero haca haba umugera wa COVID-19, le virus COVID-19. Nukuvuga uwo mugera ubaye baci batwirukana, turagenda muhira twese. Batwirukanye mu kwezi kwa gatatu. Urabona ko natanguye ikiganiro itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu, twari turi muhira. Wewe waramenyereye kuzindura muhira ugenda ku ishuri, uzindura muhira ubona abanyeshure, uzindura muhira ubona abarezi, uzindura muhira ubona abadukoresha, hanyuma muri muhira misi yose, muri muhira misi yose, umugore ari hari n'abana ariho bari, urumva umuntu no kugwara mu mutwe azohava agwara mu mutwe. Jewe siniyumviriye jewe kubera ahomba, turaca imigani, turasokoranya, turumviriza n'ibindi. Hanyuma nti none jewe ntafatira Patrice, kw'Imana yantije ubumenyi bukeyi, kw'Imana yabuntije, kw'Imana yampaye talenta,
yuko ushaka kuvuga ibintu by'ikirundi c'abarundi. Ni none ngire gute? Reka ntangure n'ikirundi c'abarundi co kuri YouTube. Nca ndagitangura rero, ndagitangura kubera iki? Kubera COVID-19, umugera wa COVID, umugera wa corona 19. Ivyo bintu ndiko ndabigira rero, nkaca ngira nti none nofasha iki abarundi bene wacu? Hari abarundi kumbure bo bafite izindi ngorane, hari abandi barundi kumbure batamenje nk'iwanje, hariho nk'abarundi usanga umuntu yibana, hari abarundi usanga babana ari babiri, hari abarundi usanga bafise ingo zigoye ugasanga ntibumvikana, umugabo n'umugore ntibumvikana. Nti rero reka je ndabafashe bazoze baraza kuraba ivyo biganiro by'ikirundi c'abarundi. Nuko rero gucatangura rero ngafasha abarundi. Ivyo navyo rero Imana nihabwa icubahiro yo yampaye uwo mugambi, Imana nihabwa icubahiro yo yampaye amagara yo kubikora, Imana nihabwa icubahiro iyo yandetse nkabikora imyaka 3 yose, none nkaba ndabirangije, nkaba nshoboye gushika kuri ico kiganiro kirangiza imyaka 3 arico jewe nshitseko uno musi. Aho rero ivyo Imana nihabwe icubahiro kwisi no mwijuru, sinzoreka kubivuga. None rero ico gihe navuga ngo iki? Hinge mbanze mvuze umuduri gatoyi, hanyuma nca ndababwira ivyo nagomba kuvuga. Ivyo navuze, ivyo muza murabona muri Tuyagire Sogoku yo kuri YouTube. Umuduri turaje kuwumva, nukuvuga umuduri w'imyaka 3 murawumvise turiko turigina imyaka uko yakabaye 3. None ico gihe navuga ngo iki? Ico gihe navuze ko jewe ndumuronzi, jewe ntafatiro taidatuba idomeka yandi matara, jewe ntafatiro muco uticuza ucundisha umwijima w'igicugu, je navuze ko ndumuronzi. Umuronzi nukuvuga umuntu aronga ibintu biba bicafuye akabifata agakura kuwo mwanda wose akabironga, nkuko ibujumbura bagiye kumbwira ngo umuronzi ngo mengo ngo umuntu ngo aronga ibijumbu. Nivyo ibijumbu nta muntu abifungura abikuye mu kuzimu, abanza kubironga kugira ngo arye indya ironze. Ndumuronzi nukuvuga ibintu ndagenda kubirondera, hanyuma biriko umucafu nkabikura kuwo mucafu nkabironga kugira ngo ndagushikirize ibintu bironze. Icya kabiri, umuronzi n'umuntu aronda. Kuronda rero umuntu ntuvyumva neza kiretse uvuze ingwara y'akaronda. Ingwara y'akaronda nukuvuga ni ingwara ya sogokuruza wa sogokuruza. Ingwara yico ni iki? Ingwara y'inzukuruza, ingwara y'inzukuru, ingwara ya sogokuruza, ingwara ya sogokuru, ingwara ya data. Iyo ngwara igahava injikako, iyo bayita rero ingwara y'akaronda. Kuronda rero nukuvuga gukurikirana, kugenda urondera. Umuronzi rero n'umuntu aronda ibintu akabirondera, nanje ndabirondera. None ico gihe navuga je ko nzorondera iki? Navuga ko nzoronda akahise. Nzoronda akahise ndakarondere nonge ndakaronge. Nta muntu ayobewe ko mu Burundi twize akahise katariko. Mu Burundi nta muntu numwe yigeze anyigisha yuko umwami Mwezi Gisabo yamenje. Mugabo je ndabirondera
nkabironga nkabikuramwo imicafu yose nkabigushikiriza. Naravuze amayagwa, amayagwa harya nivuga amazina nta fatiro tayidatuba idome kandi matara nti nta fatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuziguga ubusatu butaraza. Ivyo byose nivuga n'amayagwa, nkavuga indirimbo za naka, nkavuga indirimbo za naka, nkavuga ibi nkavuga ibi nkavuga ibi, ayo n'amayagwa. Ndavuga kandi n'imigenzo, naravuze imigenzo cane cane igihe nyene icubahiro Petero Nkurunziza yari yahwereye, naciye mvuga ibijanye n'imigenzo umuntu yahwereye. Ndavuga imigenzo ingene abantu bambara, aha nambaye imbega zitatu, kubisanzwe hari urwa kane ntambaye, nzogwambara mu k'umunani ndiko ndaheraheza imyaka ingahe rero naho y'ikirundi, imyaka 6 nyamba 7. Nukuvuga imigenzo narayivuze. Ibintu vy'imyuga navyo nyene ndabivuga, imyuga y'abatimbo, imyuga yo gutamba, imyuga yo kuvuga amazina, imyuga yo kurima, imyuga y'iki. Hari ibintu vyinshi navuze bijanye no kurima, ibijumba ingene babirima, ibigori ingene babirima, irengare ingene bazirima, ingene twimbura ibigori naraberetse ndabajana no mu bigega bikanye bimwe bita mu gifaransa congélateur ndahabereka. Ivyo bintu narabivuze. Naravuze kandi n'indonda ntara. Indonda ntara nukuvuga geography mu gifaransa. Indonda ntara nama nababwiye. Nka uruzi ndiko ego narubereke erekana uruzi. Uruzi ndiko nuruzi rwitwa Rivière des Outaouais. Nukuvuga nuruzi ruca i Ottawa. Hariya hakurya mubona ni Quebec. Aha mubona hano ndiko ndavugira ni muri Ontario. Mpora mvuga ibintu bimwe bimwe, nkavuga ibi nkavuga n'ibindi. Ivyo ndazi ko nabivuze. Ndavuga nk'ibintu byo mu Faransa, ndavuga ibintu by'Iburaya, ndavuga ibintu byo mu Burundi, ndavuga ibintu bya hehe. Narigeze no kuvuga ibintu bya Urundi ko ari intara yo muri Afrika y'Epfo ya Urundi. Ivyo nabisiguye. Aho rero narasiguye kandi n'ibintu vyerekeye indimburo. Indimburo no kuvuga kurimba. Uwo muntu ariko aravuga yuko abantu bariko baroga bakwiye kuvayo kubera ko bagomba batahe. Umuntu aza guhava agwa muri no ruzi rukamutwara azomenye yuko bari bamaze kumubwira ngo atahe, nta bantu bariho baroba abogwa mu ruzi. Aho rero aho no urundi rurimi nkeka araza kubivuga canke yabivuze mu rurimi rw'igifaransa n'icongereza. Aho rero naravuze n'ibintu vy'indimburo, kurimba nukuvuga guharura ngo mugabo uzohora urya urimba, nukuvuga uharura, guharura ingene ururimi ruvugwa, ingene ururimi rwandikwa n'ibindi. Naravuze kandi ubumenyi bundi. Ubumenyi bundi ni iki? Ubumenyi bundi nukuvuga ico no kwita la science. Nk'ubu hinge nsabe uwo muhungu akwereke bereke iyo ntuze ikiraguruka gikurikirana. Nk'ubu narababwiye ibintu byo kuguruka, ndavuga ibintu vyerekeye novuga ngo abakonikoni. Nk'ubu urabona iyo ndege iri kiraguruka, iyo igwa ku mazi. Igwa ku mazi rero uyo muntu ariko aragenda, uwo muntu ariko ararengana, burya akoresha ibitoro, burya aronona isi. Kubera na bijya bintu agenderako, bijya bintu byose vyakozwe n'ibitoro kandi vyarononye isi. Mugabo umuntu w'umukonikoni agurukira igikuzi mu ntara ya Bururi ntakeneye ibitoro. Umuntu agurukira Ikarusi mu ntara ya Karusi nta bitoro akeneye. Umuntu agurukira mu Gisuru mu ntara ya Ruyigi nta bitoro akeneye. Nukuvuga ntiyonona isi. Nk'ivyo narabivuze rero ndiko ndavuga ubumenyi bundi. Hajya mpora mvuga yuko jewe Imana imbwira ibintu iheraba naje ngaha uwo muntu acaraza kugira ngo bice bihurirana. Ntitwari twavuganye. Jewe nta buryo mfise bwo kumubwira ngo wewe ngo uzozane ngo ico cuma ngo uguruke ngo bace bakubona. Ubwo buryo ntabwo mfise n'ukuri. Kubera indege yigurutse iranywa ibitoro by'akataraboneka. N'ubwato iyo bugiye mu mazi buranywa ibintu byinshi. Ntitwavuganye ntitunazinanye. Hanyuma igishiri ca nyuma ugukundisha abarundi Uburundi.
abarundi ndabakundisha Uburundi, ko ndababwira nti mw'abantu kunda Uburundi, kunda Uburundi, kunda bene bwo umviriza. Ivyo mpora ndabivuga nkora muvyumva. Hanyuma icanyuma rero inyandiko n'ugusoma no kwandika, ivyo rero navyo nama ndabivuga misi yose. Ubu rero reka rero ko ivyo bintu byose nabivuze, reka nongereko n'uwundi muduri dutambe dutarike. Aho rero ubu rero kuri iyo YouTube yiwanje rero ubu ngoma ndakubwire, naheje kukubwira ivyo naranguye, ivyo nashizeho. Ubu ngomba nkubwire rero ingene ibintu bimeze. Abiyandikishije kuri YouTube yiwanje, abantu biyandikishije ni abantu 4,538. Ndiko mvuga abantu biyandikishije gushika uno musi 4,538, kandi ntakubesha abantu bagiye kwiyandikisha ntiwave wiyumvira ngo benshi ngo n'abarundi. Ekaye abigisha twigishanya bamwe b'abazungu mbe n'ivyo mvuga batazi, mugabo barumvise ko ntanguye ikintu ca YouTube, baca bagerageza kuza kumfasha kugira ngo ndonke abantu benshi biyandikisha. Hariho n'abazungu twigishanya bakora iki, baragenda kugira ngo nshobore kuronka ya masaha 4,000, bakaca bagerageza kugira ngo novuga ngo tugire gute, kugira ngo n'imiburiburi bobo basige imbonesha kure iriko iravuga, kugira ngo je nshobore kuronka iminsi myinshi, kugira ngo je nshobore kuronka amasaha yose nkeneye. Urabona ko kugira ngo wewe ushobore gushikana amasaha akenewe, harakenewe kushikana abantu n'imiburiburi 1,000 biyandikishije n'amasaha 4,000 abantu bazoba baravye ivyo bintu vyiwawe. Jere hariyandikishije abantu 4,538. Hanyuma ibiganiro navyo bimaze kujaho ni ibiganiro 178. Hanyuma umwanya nawo maze gukoresha iminota 204,947. Niyo minota maze gukoresha. Nukuvuga umwanya maze gukoresha jewe ntafatiro Patrice ndiko ndavuga ibintu iminota ingana 204 n'iminota 947. Ntafatiro Patrice nutambu tarike. Imana nihabwa icubahiro kubona yarantije ubumenyi nk'ubwo yantije, hanyuma ngashobora gushika kuri ivyo bintu vyose. Kubera ico rero reka mbanze nkengurukira Imana, hanyuma ndayivugirize umuduri, ndayiririmbire. Namwe mumfashe turirimbe kuri uno musi w'imyaka 3 dukwije kuri YouTube yacu. Aho rero ngomba guheraheza rero ndababwira nti umwaka mwiza, imyaka 3 myiza y'ikirundi c'abarundi, twiga indimburo, twiga indondantara, twiga akahise, twiga imigenzo, twiga imyuga, twiga kwandika, twiga gusoma, twiga ubundi buhinga,
dukunda ikirundi c'abarundi tugakunda n'Uburundi. None rero wewe wanteze amatwi ndawukengurukiye ndakubwira nti urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha urakagira aho uba wubahwe urakagira impundu n'impuzo. Hinge ndakuririmbire nkubwira nti gira amahoro mu Burundi mu Burundi more mu Burundi mu Burundi gira amahoro mu Burundi gira amahoro mu Burundi more mu Burundi mu Burundi gira amahoro nawe unyumva gira amahoro mu Kirundi more mu Kirundi